burya abarundi biga babonye ico batarabona bazi ko kitabaho. Iyo turiho turavuga ngo abantu bige kurima kijambere bumva umengana uruhombo, ariko umuntu ariko araraba dusoronka bwa mbere ntiturapima ngo turabe ibivuyemo, ariko biraboneka ko umwimbu urimwo. Aho rero noshimira cyane cyane umuhinga, kuko uyu muhinga turiko turabikorana akiza yatangwa atubwira ko bishoboka. Murazi ko twatanguye tukagira tubanza kuraba ko bishoboka nyene, natwe twabihereye muhira turagira karima gatoyi turabona ko himbuka cyane. Uwo muhinga rero yaraje ava muri Canada, no Murundi yaba mu gihugu ca Canada, aratashe aravuga ati nawe ntiyobura ubuhinga atwereka. Hanyuma rero turakorana tubonye ko bishoboka. Urabona uwo murima upima metero 10 ku 90. Murumva yuko turavye naho tutarapima uwo murima uzova mu itomate nyinshi, zovamwo nyinshi, kandi murabona urima mu bihe byose. Wageze uwo murima ubuzi yuko urubura rutazokunyagira, kandi ubuzi ko n'indwara zitinjira. Nico gituma rero nagomba gutera kama abarundi, si uwo murima gusa mfise, ndafise ubundi ndimamwe ibiraya bijya tuba tugitangura bivuye muri laboratoire, navyo nyene nabonye uko bikunda. None nibi turabonye ko bikunda, rero tuguma tuza turungura buke buke, twungura buke buke. Kandi ciza cyo kugira mwene uwo murima nibankira guha amahera, kubera babazi yuko uzokwimbura. Urimwe uwo murima ubuzokwimbura, uba bibizi neza, kubera nta ngwara nta biza bigushikira. Nico gituma nibankira guha amahera biba vyoroshe cyane. Aha rero je nk'ubu aha wari umwimenyerezo wa mbere, tuzobandanya nubake n'izindi, kuko mu mugambi nashaka kuzokwiza n'imiburiburi hafi nk'ihegitari y'umurima nk'uyu, kugira ngo umwimbu uca munini cyane. Rimwe tuvuga tuti umuntu wonye cyo ufungura n'umufuko nk'amahera, n'ibintu bimara ndumwe, no kuvuga umufuko uronka. Ico gituma rero twashimira Imana mushobora byose. Umuntu aheruka arimo, Imana nayo ikameza ikeza. None turashimira Imana ko tubona yuko biriko bigenda neza.